hari abashinze intahe baje babapimye sida zikomeye, ibitaro byababwiye ko bakwiye kuja kwiyo miti ku mbuga barimo sagaseseshwa rumuri, baraje turabasengera, inyuma yaho turabatumaja kwa muganga mwipimisha, basanze barakize, barerekana resultat zo kwa muganga bagwaye, bakerekana resultat zo kwa muganga bakize. Turafise abari bagwaye amadiabete, bari umuntu wese bamuvurira aho yituye n'ubwo buvuzi n'abo badokiteri bayizeye. Rero ntibashobora kuva ubu nimba ari ubuvuzi Imana yasizeho kugira ngo buvure mu buryo bw'amasengesho, sinibaza ko aba bantu boza gutera ubundi buvuzi. Iyo wananiwe hubwo cyangwa abaganga bananiwe batanga transfer, umuntu ananiriwe aha akaja handi. Rero ni haba hari abandi boba bibaza uko twama twakiye abarungitswe ku matransfer, bisigura ngo bananiwe kuvugwa za ngwara baje hano. Naba mwumva bakize cancer, bakize diabete, ni transfer barabonye aho kwaho bari bananiwe baca babarungika hano. Hano rero uyu munsi dusanzwe twatumye ko abamenyesha makuru kugira ngo tumenyekanishe ikijanye n'igikorwa turiko turategura kidasanzwe kigiye kuba itariki 24 na 25 hamwe n'itariki 26 zo ku kwezi kw'indwi, naho akaba ari mu ndwi igiye gutangura mu iyo ndwi. Dutegura igikorane kidasanzwe kizobera kuri ETS, kikazokwama imisi yose gitangura isaha 8 gushika saa 12. Kikaba ari gikorane kizokorekerwa mw'ibikorwa bikomeye cyane mu buryo bwo kubohora abantu baboshwe n'umugwanizi. Tukazoba tuzosengera abantu bagwaye mu buryo bukomeye, tugatumira abantu bose muri ko muradukurikirana bari hirya no hino, muza kubona ama video, inyandiko, ahantu hose haza gushika ubutumwa. Tubatumira ko umuntu wese yoba afise ikibazo c'ubugwayi, ikibazo c'ibintu byamuboshe mu buryo bw'umubiri cyangwa mu buryo bw'imwemu, tuzosengera abagwaye mu buryo bukomeye. Tukaba dusanzwe tubona ko nibikorwa bisanzwe bikorekera mu rusengero hariho intaye zifadika z'ibitangaza n'ibimenyetso Imana iri kirakora. Turafise icizero rero gikomeye cyane ko kuri ETS, kuko twasengeye iki gikorwa kandi kuba twaraciteguriye, hazokoreka ibirengeye cyane ibitari bwakoreke no mu mpande zitandukanye. Rero turatumiye abariko barakurikirana, kumbure ubutumire buriko buraca ku mbuga, ku maradiyo, ku mateleviziyo, ku mbuga, mu mpande zitandukanye, kugira ngo umuntu wese yoba afise umuntu agwaye, yoba afise ikibazo cyananiranye gutorerwa umuti, Imana yo mu ijuru yaduhamagaye, dusanzwe dusenga igatabara, izokora ibikomeye. Tukaba dusanzwe dukoreshwa ivyo bikorwa byo gusengera abantu bagwaye, Imana ikabohora abantu mu buryo butandukanye. Rero iryo shengero niryo tuserukiye hano hagati no mu gihugu, mbere no ku mpande z'isi zitandukanye. Dusanzwe rero ari cyo gikorwa tujejwe kuvuga ubutumwa bwiza bw'Umwami Yesu Kristo, abanyavyaha bagakizwa, abagwaye bagakira, ibitangaza bigakoreka. Si ubwa mbere rero ibyo bigiye gukoreka. Iyo ugiye ku mbuga, kuri YouTube, kuri Facebook, hariho intahe nyinshi cyane z'ibitangaza n'ibimenyetso, aho abantu bari bagwaye ingwara zananiranye kwa muganga bakira. Nicyo gituma rero twiyumviye ko bitoguma bikorekera mu rusengero gusa, bikwiye kuja ahabona kugira ngo abantu bose babone ibitangaza Imana iri kirakora. Ijambo ry'Imana rivuga ngo uko Yesu yamye n'uyu munsi niko ari, aracakora ibitangaza n'ibimenyetso. Nicyo gituma rero twateguye igikorane kugira ngo bazane abantu benshi cyane babaho, Imana ibikorere kuri stade abantu bose babona, kandi turizeye ko Imana izokora ibitangaza n'ibimenyetso. Twarategekanije ko abantu bari kure badashobora kuronka ingene biyunguruza, twarategekanije ingene bashobora kuza. Turategekanya amabisi azoshobora kubunguruza akabashikana, abari hafi bazoshobora kubashika. Ariko ibijanye n'amabisi kuva isaha 5, 6 gushika saa 8 amabisi azoba ariko arabatora ahantu bazoba bari. Ivyo navyo ndizera ko
twabitunganije kandi twavyiteguriye ku buryo bukwiye, ku buryo ivyo twabikoze mu buryo bwo kugira ngo ntihagire umuntu numwe azovuga ngo nari nkeneye kuza gutabarirwa aho hantu none ndabuze ingene nshobora kuhashika. Byaciye bidutera gutegura ubwo buryo bw'ingene kwiyunguruza kuzoshikira abantu aho bazoba bari hose atangorane. Murakoze. Vuba cyane duheruka kwakira umuntu nawe yahora bipinga mu ubwo buryo bukomeye, n'ubu ari ku rubuga. Ejo bundi aheruka kuza kabishinga intaye, nawe yahora apinga yuko ivyo bintu ari ubwescro cyangwa atari vyo, hanyuma aragwara ku rubuga. Ariko amaze kugwara arivuza mu bitaro byose bitandukanye, biba ngombwa kwaza kuraba kw'ivyo bamubwiye ari ukuri. Ashitse hano rero ntiyatambuka ntiyicara, yaje ku bugakinga ku mbuga ziriho, yarashoboye kuvyivugira hano. Arashobora kuvuga ati ubu ndemeye neza, nshitse mu iki kibanza nanje nari mu bantu batavyemera batabona neza ko ivyo bintu ari ukuri. Ageze hano rero adatambuka, aticara, adahaguruka, Imana yo mwijuru iramutabara, aca abona ko ivyo twavuze ari ukuri. Reka ngaruke ku ico kibazo ubajije. Sigitangaza kubona abantu badashobora kwemera ko ivyo bintu ari ukuri, ariko nimba hari umuntu yitwa ko asenga canke ari umukristo yemera ko Imana yamuremye ibaho, akwiye kwemera yuko Imana uko yakoze kera n'uyu munsi ikora. Bibiliya irabitwereka neza. Ibimuga vyaramuguruka, ibipfamatwi bikumva, abagwaye bagakira. Nimba ivyanditswe vyera ari ukuri nk'uko ijambo ry'Imana bitubwira, kandi abatari bake mwabo bantu uvuga ko bamwe batavyemera baraja mu rusengero bagasoma Bibiliya bakemera neza yuko Imana ibaho kandi yabaremye. Mbega Imana yoba yashoboye kubarema yorananirwa no kukiza umuntu? Yashoboye kurema uwo muntu akavuga, akagenda, agatambuka, akiyumvira ibintu byose ariko arakora, akaba bikora yabyisanzemwo, ata muntu numwe yabimusize, atabyize mu ishuri, akabisanga biri uko biri. Nukuvuga ngo Imana yamushoboje gukora ivyo bintu, irashoboye no gukiza ingwara izarizo zose. Muri make twobwira abo bantu bakiri inyuma, no bitako bakiri inyuma yo kutamenya, bakiri inyuma yo kudatahura, yo kutemera Imana. Mu nyigisho turiko turigisha zo kubohoka, nabo bantu baracaboshwe, bakeneye kumenya ubushobozi bw'Imana yabaremye ko bushobora gukora ibitangaza. Dusanzwe twateguye n'inyigisho z'abo bantu, turabatumiye kugira ngo nabo baze bashike bibonere, apana amatwi inkuru ngubwiwe n'abandi ntushobora kwitahura. Nico gituma tubatumiye, dusize ahagutse. Kumbure hariho bamwe bavuga ati nitwoja mu rusengero tutari abahajya ahantu, noneho dusize ku mugaragaro kugira ngo umuntu wese afise amakenga kugira azohashike, yibonera Imana ikora, yibonera Imana itabara, yibonera Imana ibohora abantu. Hari abantu bahora bazana mu rusengero nabo nabaje gupinga bakavuga ati eske bijya bintu nivyo canke sivyo. Imana ikaca ibitwereka ati hari umuntu yaje gupinga araha ameze ukuntu, akaca azaja imbere akavuga ati nukuri nanje ndemeye bwa bundi ko ari Imana ikora. Dutumiriye abo bantu bose bataratahura ugukora kw'Imana, bataratahura ingene Imana imeze n'ibitangaza n'ibimenyetso, kugira bahashike bibonera Imana iriko irakora. Kumbure nabone hari kizobakorako. Nihenze nibaza ko mu bamenyesha makuru bari bahari, mwebwe harimwo abo nabonye bari bahari. Ivyo byose hariho n'abagabo nabonye bafashwe. Nicabona abo bantu mu bantu banditse, wewe nk'uwarahari wobabwira ko harimo n'umugabo, nimba ari n'amafoto mwafashe mukayabaha kugira babone yuko n'abagabo barimo. Ariko ngarutse kandi igitigiri nivyo c'abagore nico gitegezwa kubacisha, kuko no mu bisanzwe mu gitigiri c'ubwinshi bw'abantu, hoba mu gihugu, hoba mu mashengero, hoba ahantu hariho hose, abagabo baba bake ugereranije n'ubwinshi bw'abagore. Nico gituma rero n'abafatwa n'impwemu mbi zifata ahari abantu benshi, bagaragara ko ubwo bwinshi bw'abantu nyene nibwo bugaragara kubera nibo basanzwe ari benshi. Rero nico gituma habonetse abantu benshi. Nizera ko ubwo bwinshi bw'abantu benshi bwabonetse ku badamu nuko basanzwe ari bo benshi. Muri make nizera ko ico kintu ari ukuri. Nizera yuko ata muntu numwe yoshobora guharura abo bantu, kuko n'ibihumbi vyakize ingwara zitandukanye. Hari abashinze intahe baje babapimye sida zikomeye, ibitaro byababwiye ko bakwiye kuja kwiyo miti. Ku mbuga barimo sagaseseshwa rumuri, baraje turabasengera, inyuma yaho turabatumaja kwa muganga mwipimisha, basanze barakize.
barerekana resultat zo kwa muganga bagwaye, bakerekana resultat zo kwa muganga bakize. Turafise abari bagwaye amadiabete, bari baragwaye ingwara zikomeye zo kwa muganga. Aho ugiye kuri rezo sociale YouTube na Facebook barashinze inaye abagwaye amadiabete, abari bagwaye amakanser, abari bagwaye foie, abari bagwaye imitima, bari bagwaye imitwe, abari bagwaye amagufa yaboze, abari bagwaye imibiri yaboze ijejeta amazi gusa. Ugiye ku rubuga uraza kubona. Rero abantu bakize Imana yakijije ntawo baharura, n'ibihumbi n'ibihumbi, nibitangaza n'ibitangaza. Umuntu rero akeneye kubona ubwinshi bw'abo bantu ashobora kuja ku rubuga, nawe ndibaza ko atashobora kubiharura, kandi koko ntawo harura ivy'Imana ikora. Nico gituma n'umuririmbyi yaririmbye neza ngo urukundo rw'Imana rusumba umusenyi rugera kure, ntawo shobora guharura ab'Imana ikiza. Ndizeye ko uwo bakeneye kumenya igitigiri cinshi yoja kuri YouTube, kuri Facebook agakurikirana, kuko nko ku munsi umwe gusa naho tuba turi ngaha ku munsi wa Mungu hari abantu barenga nka 200 230 bashinga intahe ku wa Mungu. Ukeneye kubona ivyagutse wikonexe ku munsi wa Mungu urashobora kubona ibyo ku munsi, ariko nta munsi haba munsi y'abantu 200 230. Iyumvira rero nk'imyaka 3 5 6 7 dusengera abantu n'ibihumbi n'ibihumbi. Ariko kandi nabo hagati mu gihugu bazoza, hari abamaze kwiyungunganya, bamaze kumenya ibitangaza biriko birakoreka hano, bamaze kumenya ko Imana itabara. Ubu turafise abantu benshi bazova Igitega, turafise abantu benshi bazova mu Ruyigi, turafise abantu benshi bazova Ingozi no mu zindi ntara biteguye, bafashe imiduga, bakose imiduga kugira ngo bazoze mu ico gikorane. Kuko ahantu hari umuganga, umuntu nyene umuganga aragenda aramurondera. Hanyuma kandi ukavuga ati none uriteguye ko uzofasha abo bandi? Turiko turakorera hano, ariko turiteguye ko muri kazoza igikorane kiriko kirabera hano tuzogenda n'Ingozi tukagikorerayo, tuzogenda n'Igitega tukagikorera, mu Ruyigi, mu Rutana, mu Cyankuzo, ahantu hari hose tugashobora kujayo. Ariko mwiki gihe birasabwa ko baza bavuye mu izo ntara, nabo hanze bazoza. Turamaze kuronka bazova za Canada, bazova baje mu iki gikorane, bamaze kubona ibitangaza Imana iri kirakoreka. Turamaze kurubona bazova, tubwiwe bazova muri Kenya, bazoza baje ku iki gikorane. Rero abo ntitwoza turarihira bavuye Canada, bavuye muri Kenya, bavuye no hagati mu gihugu, kubera ibibazo baba bafise kandi kanatsinda. Niyo bagwaye baje muri hopital militaire, baje muri Kira, baje muri Tanganyika Keya, nta muntu abarira itiki, bariyeranja bakaza bakagenda kuvugwa kuko bagwaye. N'ubu rero kubera twatangaje ko Imana izokiza kandi bakababona ibitangaza bihari, bazofata amatiki baze kugira dushobore kubasengera. Kubganje numva nta kintu na kimwe no saba leta, kuko cyo leta nayisaba yarakinyemereye kuva igihe yanyemerera ko nshobora gusengera abantu bava mu bihugu byose mu mpande zitandukanye, kandi bakaza bagasengerwa bagakira. Leta ndayikomeye amashi cyane, yarangiriye neza, ingiriye icizere, irampa kuvurira ku mugaragaro. Nkavuga nti mwabibomba ubwo buvuzi uri kuravuga si jewe mvura, ni Kristo Yesu avura. Mugabo kandi nkavuga nti aca muri twe, kuko Yesu kuva na kera yakoresha abantu. Rero uravuze ngo hariho imigwi 3 iri kirakora ivyo bikorwa. Kuva na kera na Yesu agihari barizera ko hariho abashobora kuvugwa nawe. Abafarizayo baramupinga, mbere kugera no ku rugero bavuga yuko akoreshwa n'abadayimoni. Hari jambo yanditse ngo ivyabaye ku giti kibisi harakantu ku giti cumye. Nimba hari abamwemeye bakamukurikira bagakira, ibimuga bikamuguruka, hakaba n'abandi bamupinze ntibamwemere. Ico gikorwa ni gikorwa kigayitse ca Shetani, kandi cyo ntikizobura, kizohoraho. Hazohora hariho abantu bemera Imana, kandi iyo Mana ikabatabara ikabakiza. Habeho n'abandi batayikiza, batabemera, batayemera, kandi batazokwemera iyo Mana kwibaho. Rero nisomye mu isezerano rya kera, ndabona abantu bahuye n'urugero kushika naho bagwara bagakomogwa n'inzoka, mbere gushikaho umukozi w'Imana yavuze ati Imana iramubwira ati akira inkoni yikoresha uku yicuremwo, umuntu ayiraba yonyene akayiraba arakira, paranse kuyiraba barapfa. N'uyu munsi rero abantu baracyariho, nukubera ikibariho, rega Shetani ari ku kazi, ni wazimiza.
ni wabuza abantu kwizera Imana, ni wabuza abantu ko bosengerwa. Rero tukavuga nti abantu bakwiye kuva ibuzimu baje ibuntu, bamenye ko Imana yabaremye igikora kandi ifite ubushobozi butangaje. Nimba ibinini bishobora gukiza umuntu byahinguwe n'abantu bivuye mu mababi, mu biti n'ibindi, bigahingurwa n'umuntu bigakiza umuntu, ni gute Imana yo yamuremye idashobora kumukiza? Nimba abakoresha imiti kirundi bashobora kuvuguta umuti kandi bakizera ukawunwa ugakira, ni gute Imana yahaye ubwenge uwo muntu ashobora gukora umuti itoshobora gukiza uwo muntu n'umuti utabayeho? Ni kimwe mu bintu bibiri. Novuga nti kuja kwa muganga ni ibintu byiza cyane, kandi natwe turaja kwa muganga kandi turahimiriza abantu kuja kwa muganga, ariko kwa muganga hariho imiti, hariho indwara zidakira. Izo sida byaranse ko zikira, ayo makanser byaranse ko akira, ariko tukaca tuvuga ati hejuru y'ivyo Imana yarizi yuko izoshira abakozi b'Imana bashobora gusengera abantu ibyananiranye kwa muganga, Imana ikaca ibakiza. Rero mpimiriza abantu kugira ngo batahure ko Imana kiriya yindi igikora kwitabara. Muri make rero numva umenga iyo ntambamyi ubajije ati mbega iyo ntambamyi muhura nayo yohera gute? Iyo nta nubwo niteze ko ishobora guhera, kuko izohoraho kubera shetani niwe ayovya, azimiza, abuza abantu. Ariko abazogira ubwenge bagatahura bakarondera Imana izobatabara. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nimwandondera muzombona, nimwantabaza nzobatabara. Nuwo muti ukuri. No kwa muganga umuntu akira yagiye kwa muganga, no ku Mana ukira wizeye ijambo ryayo kandi ukizera n'ubukuru n'ububasha bw'iyo Mana. Nkuko wabivuze, serivisi ni zitatu. Ariyo serivisi y'abasengera abantu, ariyo abavuza imiti y'ikirundi, hariho n'abavuza imiti kizungu, kandi mw'ivyo bigihe nta bitaro na bimwe byinjira mu bindi. Ndibaza ko kira itaraza ko intervena kuri hopital militaire. Umuntu wese bamuvurira aho yituye n'ubwo buvuzi n'abo badokiteri bayizeye. Rero ntibashobora kuva ubu nimba ari ubuvuzi Imana yasizeho kugira ngo buvure mu buryo bw'amasengesho, sinibaza ko aba bantu boza gutera ubundi buvuzi. Iyo wananiwe hubwo cyangwa abaganga bananiwe batanga transfer, umuntu ananiriwe aha akaja handi. Rero ni haba hari abandi boba bibaza uko twama twakiye abarungitswe ku matransfer, bisigura ngo bananiwe kuvugwa za ngwara baje hano. Naba mwumva bakize cancer, bakize diabete, ni transfer barabonye aho kwaho bari bananiwe baca babarungika hano. Hano rero Imana aho yarabavuye, rero ntitushobora kwinjira mu bitaro ntibyinjira mu bindi. Abo bantu murabatubwirira, ndizera ko ntakekeranya nabone ko babizi neza. Ntidushobora kuva hano ngo tuje gusengera abantu mu bitaro tuvuruge urutonde rw'ibindi bitaro. Ikintu mu bisanzwe kimaze kwitwa igitangaza, ni ngombwa gitangaza abantu. Birumvikana ko batangara kuko nuko hari gitangaza. Igitangaza bisigura iki? Nuko babonye ikintu kitashobora gukorwa n'abantu bari bose, nuko babonye ikintu kitari kimenyerewe. Nubwo buryo rero butangaza abantu, kandi Imana nibwo buryo yahisemwo yo kwemeza abantu gukora ibitangaza. Erega ibitangaza ntibitangaje aba bantu uyu munsi, kuva na kera byama bitangaza abantu, kuko baba babonye ibimuga bimuguruka ata wundi ashoboye kubimugurura, baba babonye abapfuye bazuka ata wundi yabazura atari Yesu Kristo abazura, baba babonye ibintu bitandukanye. Rero nkavuga ngo umuco notanga no wiki ni hahandi nyene nguma ngaruka, umuco no kwizera ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana mbega rikora ryari? Nuko wizera ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana kuryizera nta yindi formule rihari, nta giharuro kimwe guteranya kimwe, nta biharuro 2 3 6 8 9, ahubwo wizera ijambo Imana yavuze, hama Imana igakorera aho hantu. Mbega abo bantu bafise ukwizera canke bambe bataragira ukwizera bafise n'amakenga niki? Icambere dukorerako, Bibiliya ivuga ngo muzorambika ibiganza ku bagwaye bakire, musenda abadayimoni mu izina rya Yesu. Uko nukuri kuri claire kwijambo ry'Imana. Ni wabona umuntu rero ashoboye gukoresha iryo jambo ry'Imana agavuga Yesu Kristo, agarambika ibiganza ku bagwaye, kira noneho jewe nta nibiganza nirigwa nkorako, uri hariya ndakubwira ati mu izina rya Yesu urakira ugakira. None uko sukuri ufise intumbero, kutagira preve, kutagira ibindi biharuro, kutagira indi formulaire,
mu izina rya Yesu. Niwizera Yesu Kristo urakira, umuntu akacakira, waragwaye agakira, warafashwe n'abadayimoni ukabona arakize, wari yikubise hasi agakira. Nizera ko atayindi nsiguro nimwe isumba iyo. Twebwe ntidufise laboratoire y'abantu ngo dupime ngo amaraso ngo dupime ngo bimeze uko biruko nuko. Ijambo labo dufise ni ijambo ry'Imana, niryo dukoresha abagwaye bagakira. Niwizera rero, na Yesu yavuga ngo niwizera urabona igitangaza. Twebwe rero ntitudeviye inyuma y'ijambo rya Yesu yakoresha kuva kera, n'ubu turacyari mu iryo jambo ngo niwizera urabona igitangaza. Muri make ndumva iyo nyishu, nimba hariho abantu bizera Imana kandi bazi Imana kuyizera ko bica mu ijambo hanyuma ukizera ijambo ryayo, barashobora kubona kuko ari ukuri gutomoye. Uvuze ngo hari ibindi ibintazi birashoboka kubaho, ariko nimba bihari ibyo bintazi navyo birafise sanse yabyo, birafise n'ingene babikoresha, birafise n'amajambo yabyo bayakoresha. Rero ivyo ntavyo nzi. Woba afise amakenga y'ibintazi, we yoba yarakoreye mu bintazi akabaza ivyo bintazi ingene bikora, ariko utabikoreyemo akabaza ijambo ry'Imana. Dukoresha ijambo ry'Imana rikakiza abagwayi.